Ndasubiye kubaramutsa bene data nkunda aho muri hose, amahoro ya Yesu nabane namwe. Ndashimiye Kristo Yesu asubiye kumpa kano kanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, ndagushimiye kuko wongeye kuvyemera Mana yera kugira ngo mbe imbere ya bene data tuganire ku ijambo ryawe. Ngwino rero Yesu wongere umfashe, ungirire neza, unshoboze. Ibikorwa by'umugwanizi byose ubifate mpiri mu izina ryawe ryera Yesu. Untabare, ungwanire kandi uneshereze, uzoba ukoze. Hezagire mwene data yumve aya majambo, bimugirire ikimazi mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Muri kumwe na Françoise Habonayo. Ngomba dusangire uyu munsi ijambo ry'Imana rivuga ku bakozi b'Imana. Ku bakozi b'Imana bahamagawe n'Imana, bakorera Imana uko bakwiye kumera. Dusanga mu ikete Pawulo yandikiye Tito. Tito igice ca mbere ni mirongo mikenya, hariya ku murongo wa 5 duhera harya nyene. Haravuga ngo, icatumye ndagusiga ikirete kwari kugira ngo utunganye ivyasigaye, kandi mu gisagara caho cose nguhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Abe ari umuntu ataboneka k'umugayo, afise umugore umwe gusa, afise abana bizera, bataregwa ko ari bihumbu canke abagarariji. Nuko umuzezwa shengero akwiye kutaba k'umugayo, nk'umubwiriza wo mu rugo rw'Imana nyene, kandi ntakwiye kuba udakurwa kw'ijambo, ushangashigwa, umunywi w'umuvinyu, umusinzi, canke uwipfuza inyungu mbi. Ariko abe ukunda gutanga indaro, akunda ivyiza, yitonda, agororoka, yera, yirinda. Agumye ijambo ryo kwizerwa rihura n'ukwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Imana ishimwe. Haleluya. Bene data, turasomye amajambo akomeye hano Pawulo yabwiye yabwiye Tito, ariko aramubwira ati, catumye ndagusiga ikirete nkagusigayo wenyene, nari mfise intego, nari nshaka yuko utunganya ivyasigaye. Aca aramubwira ati, kandi mu gisagara caho cose ngo uze uhashinge abakuru b'ishengero nk'uko nabikubariye. Pawulo yabibwiye Tito ati, igikorwa ndagutumye aha, ikirete ndagusize, utunganye ivyasigaye. Bimwe mu vyasigaye yari amutumye gutunganya, yari ashaka azotunganye, ashireho abakozi bajejwe ibikorwa vy'Imana aho hantu. Ako kazi rero ko kubashiraho, yaciye amubwira ati, ntuzopfe gushiraho, ariko uzobanze witegereze urabe. Ndiko ndabisoma nasanze harimwo amajambo akomeye cane. Yamubwiye ati, uzotora abantu batari k'umugayo, umuntu ataboneka k'umugayo, ngo afise umugore umwe,
afise umugore umwe gusa, afise abana bizera, afise umugore umwe, afise abana biwe bizera, ngo bataregwa ko ari ibihumbu canke abagarariji. Ayo majambo yari akomeye cane. Ayo majambo wowe yazana uyu munsi akavuga ngo abazezwa shengero babe abantu batari ku mugayo, bafise umugore umwe, bafise abana bizera, abana bataregwa ko ari ibirara canke ibihumbu, atari abagarariji, bazi kumvira, bazi gusonera abavyeyi, bazi gusonera abantu bose. Uyo muntu vyoba bigoye ko umuntu yomutora muri iyi minsi, bitewe nuko igihe tugezemwo abantu barahindutse. Ntivyo bivyoroshe namba, ariko kandi ijambo ry'Imana niryo, kuko imbere yuko uja kwigisha abandi ukabaha indero, ubanza guhera mu rugo rwawe, ugahera mu bawe, ugahera mu nzu yawe, kuko n'abandi niho uzobashobora, kuko iyo imaje yabo ufise mu nzu niyo imaje yabo uzohura nabo mu rusengero. Nibo imaje, nico gicapo caba uzohura nabo mu rusengero. Mu rusengero uzohasanga abantu batabarirwa, mu rusengero uzohasanga abantu b'intagondwa. None uzobigenza gute kugira ngo ubagarure ubashikane mu nzira? Rero aho kwitoreza canke aho kugirira imyimenyerezo, ni ku bana bawe, ni ku mugore wawe, ni kubo mu nzu yawe, ukabasengera, ukabahanura bakosheje, ukabereka akarorero keza, ukabigisha. Imana nishimwe. Kandi umuntu arabikora, nico gituma usanga mu muryango canke muri famiye ntusanga abana bose ari birara, ntusanga abana bose ari abagararije, ntusanga abana bose ari uko bameze. Urasanga hashobora kuba umwe, ariko abandi bose ugasanga bameze neza. Nagiye ndabiraba, uravye mu bakozi b'Imana aho ugarukiriza amaso, ntuzobura gusangamwo umwe canke babiri yizera Imana, akunda Imana neza. Ntuzobura gusangamwo n'uyundi umwe usanga nyene umenga biragoye. Ariko kandi ivyo naco bitwaye, kuko yaravuze hepfo ngo kuko umuzezwa shengero akwiye kutabako umugayo. Kutabako umugayo haniniya rero hari igihe ntitwobirabira mu bantu b'umuntu atunze mu nzu gusa, ariko kandi hariho n'ibindi yerekanye vy'uko uyo muntu akwiye kuba ameze. Ica mbere yerekanye ko ari umuntu akwiye kuba ari umunyangeso nziza mu rugo, azi gutunga neza urugo rwiwe. Ica kabiri yaciye avuga ati ngo kuko umuzezwa shengero akwiye kuba kutabako umugayo, iruhande yo gutunga neza urugo haca haza kuri we nyene ubwiwe kutabako umugayo. Kuko ushobora kuba uzi gutunga urugo rwawe neza, abantu bawe bose bo mu nzu ukabatondeka neza bigakunda, mugabo kandi wewe bahindukira baraba bagasanga uri ku mugayo. Ivyo navyo yavuze ati uze ubirabe neza, uvyitondere ubirabe.
ngo ngo kuko umuzezwa shengero akwiye kutabako umugayo nk'umubwiriza wo mu rugo rw'Imana nyene. Haleluya, Imana ishimwe. Hezagira abakozi b'Imana bakora neza inshingano zabo, Imana ibaha umugisha, bakora neza nk'ababwiriza bo mu rugo rw'Imana. Ngo kandi ntakwiye kuba udakurwa kw'ijambo, kudakurwa kw'ijambo. Iri jambo rirakomeye. Iyo umuntu ari umuntu adakurwa kw'ijambo, ni ukuvuga yuko nawe nyine naho bomuhanura bakamugira inama ntiyemera. Imana dutabare. Iyo abantu bakugiriye inama naho uboneka nk'aho umenga ni wewe mukuru aho hantu, ukwiye kugira umutima wumvira impanuro, kuko burya ikintu kivuzwe n'abantu benshi nuko kiba gifise icyo kivuze. Rero kumvira impanuro nabyo ni byiza cyane, nibyo biranga umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana n'umuntu azi neza ko ari umuntu nk'abandi, ashobora kwiyumvira ibitari byo bakamukosora, ashobora gufata inzira itariyo bakamugira inama. Hamwe no gusenga no kumvira mpwemu yera, byose biragenda neza. Ariko hanini umukozi w'Imana ni umuntu akwiye kugiranira ubucuti n'Imana. Imana ikagira icyo imubarira, Imana ikagira ingene imugendera. Ariko kandi no kumvira abantu nabyo, kugirwa inama ukayumvira nabyo ni byiza. Ngo kandi uwo muntu ngo ntakwiye kuba ushangashigwa. Iri jambo ryo gushangashigwa rirakomeye. Uri umukozi w'Imana ukaba umuzejwa shengero, hanyuma ukaba umuntu ashangashigwa, igikorwa c'Imana ntiwagishobora, kuko ibishangashije umuntu ni byinshi. Mw'ishengero biragora, hari abantu bagoye pe, bagoye cyane. None rero uri umuntu ashangashigwa, ntiwoshaka gukora ibikorwa, woca ubita ukavuga uti ibi bintu ndabihebye, ndavuyemo, ndagiye. Ariko kandi la patience, kwihangana, ivyo nivyo biba bikwiye mu gikorwa cose, kwihangana. Imana ishimwe. Kandi uwo muntu ngo ntakwiye kuba umunywi w'umuvinyu. Kubera iki? Kubera yuko yohava anywa akaborerwa, agahava avuga ibidakwiye, agakora ibidakwiye. Abantu benshi Imana yakoresheje mu bihe bya kera, yarababwira ati ntimuze muhirahire mushire umuvinyu mu kanwa. Turavye na Samusoni, yabwiye abavyeyi biwe ati ntazakoze umuvinyu mu kanwa, ikiboreza. Yongera arabwira Yohana ati uyu muntu azoba umuvugishwa, azoba umuntu akomeye, ntimuze mumuhe ikiboreza, ntimuze mumuhe umuvinyu. Hari ibintu byinshi cyane abantu bakwiye kwirinda kubwo guhagararira igikorwa c'Imana. Nta mukozi w'Imana akwiye kuba umunywi w'umuvinyu. Imana idutabare. Kandi ngano niko bivuga ngo mu murabe uwo muzezwa shengero aba ari umuntu ntaba ari umuntu adakurwa kw'ijambo, ntaba ari umuntu ashangashigwa kuko yohava bireka, ntaba ari umunywi w'umuvinyu kuko yohava akora amarorerwa, ntaba ari umuntu asinda, kuko uri umuntu usinda womara abantu. Ngo canke wipfuza inyungu mbi. Iki kintu kwifuza inyungu mbi navyo nyene umukozi w'Imana nakwiye kuba umuntu ameze uko, kuko biruko uca ugenda uraka amafaranga abantu bose, biruko uca ushaka abantu baguha amahera mu buryo bwose butari bwiza. Imana dutabare.
uwo muntu rero ngo ntakwiye kuba umuntu ameze uko. Ku murongo w'8 ngo ariko baca batwereka ingene uwo muntu akwiye kumera. Imana ishimwe. Ngo ariko abo umuntu akunda gutanga indaro, haleluya, umukozi w'Imana ni umuntu akwiye gutanga indaro, afise umutima wugurukiye abashitsi, umutima ukundana, kuko iwe hama abantu bama bamurondera, abafise ingorane, abafise badatangwane bafise, aba ari umuvyeyi wa bose mbese. Rero uwo muntu akunda gutanga indaro, uwo muntu uko ameze uko aba akwiye kwama akunda gutanga indaro, akabikora bikunze. Akabikora bikunze. Mu rugo hiwe hakama abantu nuko. Hanyuma ngo kandi ngo akunda ibyiza, akunda ibyiza, akunda ibyiza, akunda ibyiza. Imana ishimwe. Iwabo w'umukozi w'Imana hakwiye kwama hari heza, hari ibintu byiza. Imana dutabare. Kandi iwabo w'umukozi w'Imana canke umukozi w'Imana akwiye kuba ari umuntu ngo yitonda, atari umuntu ahuruduka, atari umuntu avugira hejuru, atari umuntu ikintu cyose avuga atatohoje. Aba ari umuntu yitonda, abanze kubaza ijambo, akabanza kuritohoza neza, atari umuntu ahuruduka, agapfa kubona umuntu wese aje akagira ubwenge mbese mu bintu byose, akaba umuntu yitonda, azi gukora ikintu atiruka kandi adacereje ikintu na kimwe. Imana ishimwe. Ngo uyo muntu kandi ngo akwiye kuba ari umuntu agororoka. Haleluya. Akwiye kuba ari umuntu agororoka, kuko mu bikorwa ajejwe kwigisha abantu. None rero niba wigisha abantu kugororoka, hari byinshi utazoshobora no kubigisha, ariko bazokwigira ko nibakuraba gusa, nibakuraba, nibakumva, nibakubona ukora, bizobigisha. Imana ihabwa icubahiro. Umuntu agororoka, akora ibigororotse, akunda ibigororotse, yanka amanyanga, atazi gucisha urubanza aho rutari, umuntu akunda ukuri. Imana ishimwe. Umuntu akunda ukuri, umuntu ataraba abantu ku cubahiro, umuntu azi gufata umuntu nk'umuntu, nyarucari akamuha icubahiro, nyarucari akamukunda. Umuntu akora ibigororotse, umuntu akunda abantu. Imana ishimwe. Ngo kandi akaba ari umuntu yera. Umuntu yera n'umuntu yanka ikibi, ikintu cyitwa icaha. Uzi ngo iki kintu Imana iracanka, nawe ukacanka, ukagerageza kucirinda, ukagerageza kucigirwa kure. Ivy'Imana yanka nawe ukavyanka, ivyo ikunda ukabikunda. Imana ishimwe. Kandi umukozi w'Imana akwiye kuba umuntu yirinda, kuko imitego y'umugwanizi imurondera aba ari myinshi cyane. Imitego imurondera ica hirya ica hino, igomba, kuko Satani arondera aho yomufatira kugira ngo amumaramaze, amukubitire ku karubanda. Rero utabaye umuntu wirinde mu byo uvuga, wirinde mu byo ukora, wirinde mu buryo bwose, wigengesere, kuko amaso akuraba ni menshi, amatwi agomba kukumviriza icyo uvuga ni menshi. Iyo uvuga rero urivuge nk'uvugishijwe n'Imana. Ubivuge nk'uvugishijwe n'Imana. Imana nihabwa icubahiro.
hari abazoza baje kukuramutsa muhira nko kukuramutsa bisanzwe, ariko naho nyine baba baje kumviriza. Hari abandi bazogutumira mu nama baba bashaka kumva ico uvuga. Mu buryo bwose ubu umuntu wirinda, umuntu wimvuga kuri mu byo uvuga, utari umuntu uhuruduka. Imana nidufashe. Rero uyu muntu kandi ngo akwiye kuba umuntu agumye ijambo ryo kwizerwa rihura n'ukwigisha kwacu, kugira ngo abone guhanura abantu mu kwigisha kuzima no gutsinda abamuhaririza. Akwiye kuba umuntu agumye ijambo ryo kwizerwa, aguma mu vyizerwa, aguma mu byo kwizera Kristo Yesu, akabishigikira n'umuntu agomba kubimubaza akamenya ingene abimusobanurira. Atari umuntu avuga gutya ari mu rusengero hanyuma yavayo akavuga iyindi mvugo. Atari umuntu abishigikira ari kumwe n'abandi, yaba ari kumwe n'abandi batari kumwe akavuga ibindi. Mwene uyo muntu ntakwiye kuba umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana akwiye kugumya ijambo ryo kwizerwa rihura n'ukwigisha kw'ibyo ariko aravuga, akaba abigenderamo. Imana nihabwa icubahiro. Bitari uko ashobora gutsitaza benshi, agasubiza inyuma benshi, akagwisha benshi. Kuko abakumva uri mu rusengero n'abakumva uri hanze y'urusengero bose bakwiye gushinga intahe yuko ibyo uvuga ari byo ubamwo, ari byo ugenderamo. Umukozi w'Imana hari hose Imana imuhezagire, Imana imushoboze kugenda nk'uko ibyo avuga bimeze. Ntidusambure ibikorwa vy'Imana tubisambuza ingeso zacu, ariko uko bimeze kose dukorera Imana nayo izoduhemba. Haleluya. Ngo umuzezwa shengero aba ari umugabo afise umugore umwe, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ndabizi hari ibintu byinshi nyene bigenda bigorana, ugasanga ijambo ry'Imana twarariciye ku ruhande. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umuzezwa shengero aba ari umugabo afise umugore umwe gusa. Data dutabare, uko tuvuga ijambo ry'Imana turigenderemwo. Hari abagore benshi beza muri Bibiliya ishingira intahe, ariko abo bose uko tubabona tubona yuko umugabo ari we muzezwa shengero. Niko Pawulo yabibwiye Tito. Ibisigaye Yesu adufashe kugenda neza mu ijambo ry'Imana. Kandi uko twese tuvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, umuntu wese ahagarare mu gishingo Kristo yamushizemo. Ntuhagarare mu gishingo kindi atari ico Kristo yagushizemo. Kuko niba uhagaze mu gishingo Kristo yagushizemo, Kristo azogukoresha uvuga ibyo yakubariye. Niba yagutumye gushinga intahe, uzogenda ushinga intahe. Niba yagutumye kuririmba, ugenda uririmbe. Niba yagutumye gusenga, ugenda ubikore. Ico Kristo yagutumye aba arico ugenda ukora. Imana ishimwe. Aha Pawulo yarabwiye uyu Tito, amubwira ati nagusize i Kirete kugira ngo utunganye ibyasigaye. Nawe mwene data, Kristo Yesu yagushize aho nyene uri. Hariho ico yahagushiriye. Haleluya. Yesu hari ico yahagushiriye. Ico yahagushiriye rero bandanye ugikore kandi ugiheraheze, kuko uzotanga raporo y'ingene bagikoze. Uyu yari yatumwe yasigaye i Kirete kugira ngo mu gisagara cose ahashinga abakuru b'ishengero.
ivyo yari abwirizwa kubikora yisunze uku kuntu yari yabimutumye. None nawe ntabwo ari Pawulo yagushizeho, Kristo yagushizeho, yagushize ngaho uri, hariho ivyo yagutumye. Ushobora kuba uri umugore w'umupasiteri, ushobora kuba uri umwana wa pasiteri, ushobora kuba uri pasiteri, ariko uruhara rwawe aho uri nyene, aho Kristo yagushize, wiyubare ugende nk'uko Kristo yabigutumye kubikora, kandi nubikora neza data azoguhemba. Imana iduhezagire twese, amen. Mukunzi mwiza, ndagushimiye kubwira ijambo uvuze ku bazezwa shengero ingene bakwiye kumera. Mu izina rya Yesu dufashe kano kanya Mana no kubasengera, kuko bahawe umurimo utoroshe, bahawe kuragira abantu, nayo abantu baragoye, barabagora, turabagora kenshi, tukanka impanuro, tukanka ibyo twigishwa, tukanka gutozwa indero, tukabyanka. Utubabarire Mana yo mwijuru. Mu izina rya Yesu ndasengera abakozi bawe Mana, wahaye igikorwa cawe, igikorwa nk'iki, igikorwa kitoroshe. Mwami Yesu wababwiye ngo baba akarorero keza, nabo n'abantu nk'abantu, baraneshwa nk'abandi. Mu izina rya Yesu turabasabiye guhagarara badatsindwa. Mu izina ryawe ryera Yesu bafata ukuboko. Mu izina rya Yesu Kristo bashoboze. Mana y'ububasha, erega kubona bazenzwa shengero ntibica bisobanura ko bahindutse abamarayika. N'abantu basonza nk'uku kwacu, bakaburanirwa nk'uku kwacu. Nico gituma tubasabiye ko bisaba ko bacika ivyitegererezo, bigasaba ko bacika abantu abandi bose bigirako. Turabasabiye Mana yo mwijuru ngo bakomeze, Mana yera batunganye, Mana yera bagirire neza. Kandi n'imiryango yabo turabasengeye, n'abana babo turabasengeye, kugira ngo babe abana bumva, abana bumvira, abana batabagora. Mu izina rya Yesu Kristo turasengeye n'abagore babo, mu izina rya Yesu. Mana y'ububasha mwijuru, utabare umuntu wese wahamagaye Mana. Turasengeye abana bibo, turasengeye umugore wiwe, turamusengeye mu izina rya Yesu. Uyu mukozi w'Imana hari hose, mu izina rya Yesu Kristo turasengera urugo rwiwe n'ishengero ryiwe wamujeje. Mana ndabizi ko hari icyo wabasigiyeho gukora. Uyu munsi Satani ariko aragwanya amashengero. Uyu munsi hari inyigisho nyinshi zivuga yuko ngo abantu bakwiye kuva mu masengero. Ndakwinginze ngo uhagarikire igikorwa cawe Mana, ugihagarikire abakozi b'Imana, bahezagire abakozi b'Imana, bakoreshe. Urakoze ubagwanire kandi ubaneshereze. Ndabigushimiye kubyumvise kandi ubikora, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Imana ibahezagire cyane abakozi b'Imana, mubandanye umurimo mwiza w'Imana, kandi Imana izoduhemba. Imana ibahezagire, amen. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, nomero za telefone ni za zindi +46 768 00 65 46, kandi ishene ni ishene Habonayo. Imana iduhane umugisha, amen.